Uwo mugwi wari ukwiye ahubwo nibaza kure ko uri kuranateba kuko uravye amezi hafi 5 hari uruhagarara tubona muri iki gihugu abantu birirwa baricwa kuko gupfa nibisanzwe mugabo iyo upfuye ari uko abantu bakumaririje ubuzima batabuguhaye hari uwicwa n'ubwiwe yicwa n'ingwara kicwa n'ibindi bisita mugabo yishwe n'ikirema nkawe umva ko bibabaje cyane gose ku bantu tuvuga cyane cyane ijambo ry'Imana. Uwo mugwi rero uje nariko mvuga nti hatevye gato uravye ibihe turimwo ariko kandi twavuga tuti leta mu gushira uwo mugwi twifuza yuko yoba yabigize kuko ntavyo tuzi gushika ntavyo twabajijwe yoba yabigize ifatikanije n'abandi bose basanga iki kibazo ntibigire yonyine kugira ngo ejo hirya yejo hazabagira abantu bavuga ati ntituyiyumvamo ugasanga ntibariko barawemera ariko gushira imbere ibiganiro ni ikintu gikomeye cyane gose twama dushira imbere twibaza ko ari yo nzira yonyine kuko ibigwanisho ubwoko bwari bwose bw'igwanisho nta nakimwe bizodushikana ko kigwanisho gikuru no kujamwe tubwirana ukuri ariko kandi tukishira mu kibanza c'uwundi tukamenya ibyo ariko arababara yuko natwe turi mu kibanza ciwe twobabara mugo.